Mukinyi wa comedy banyita mama salama rero kuco twenga nibi uyu tuzina dufitanye amateka menshi sana amateka nyabaye turanamushimiye cyane yitwa Iradukunda Jimmy niwe ariko arafasha runo gwaruka cyane bw'igihugu cy'u Burundi sivyo mbe nta yindi film wabonye yitwa Karimbi k'urukundo nakinanye na Shani kumwe n'abakinyi ba Ninde kubera iki wamarurutse be habaye iki ewe ndikuza wifunaguza nibiki ndagukunda wibuke nakuriye amafaranga kuvukiri ku ishuri ku mwaka wa mbere gushika mu wanyuma ariko no musigaye wibona inzobe usigaye ubona ko nta kamaro ngifise hewe menya yuko kira kintu gise date d'expiration okay turashimiye Flip GTV kuba yashitse hano gutwumviriza hama turasavye abakunzi bakurikirana Flip GTV gusimbira kuri Iragi TV kugira subscribe kugira ngo bashobore kubona ibikorwa byacu ko vraiment hagiye gusha hagiye gusha cyane boy MC Breeze from plus 257 anako niko ndakoresha micro zibiri sigura ko turi benshi sinari gukoresha micro imwe kubera ko mfise abatumire benshi no munsi no munsi ni ibintu biri special ni ibintu biryoshe cyane kubona mfise abantu nk'aba ngomba kuvugana nabo ariko muraza kumenya byinshi imbere yuko tubandanya imbere yuko mvuga byinshi imbere yuko ndababwira abaribo canke bivuga abaribo banza ugire subscribe aho hasi ako gakenge nako nyene ntukibagire kugira ngo uze kuronka ikiganiro kimeze fresh sasa reka mpere hariya cyane reka duhe uyu mumere kwanza sawa ni sawa fata no fata ni sawa mere ni sawa uri umukinyi wa comedy we mukinyi wa comedy okay bakwita guteme banyita mama salama mama salama umeze neza ni bo reka duhe uyu nawe micro kugira ngo idondore namahoro sister amahoro umeze bon ego wati aka make up bien nivyo by'iwanje abuza amazi no munsi bite no ni bon bakwita gute nawe banyita Husna kazina keza urya muvye nawe mumpere micro uramusuzuga umuvye urabona ko ari umusore ahubwo ndamwubashe usaza vipi fresh meze fresh ndashima ndakubona wowe rero nakubonye uri kurakina uri umuntu ari serious uri kurakina bibamwe nyene nigute none wewe uyumva gute uri kurakina kujya kubona asante mba niyumva neza surtout nk'abantu baba ariko baradukurikirana uravuze ijambo ryiza bace bagira subscribe kuri Iragi TV bongere bagire no kuri Philip GTV bakwita gute Baziro comedy Baziro comedy okay mera sister wanje nga murabona bakunzi ba Philip GTV uyu mukobwa murabona ko hariho n'uwundi nga no musi nahuye n'ibintu ntari niteze ko nza kubona bite sister meze fresh ndakubona sha umusaza ubawe nawe bakwita gute mukamama Faustine uyu urengereye umumama oya si umumama amwubashe wamwubashe umumama okay uyu turamuzi mu ma video iki ndamuzi niyo mpamvu navuze ati numukobwa mwiza yes reka duhe uyu muvye nawe umutama w'amateka agira jeune si uvye jeune patron jeune gute kasombomo salama umeze neza bakwita gute jewe nitwa 45 comedy 45 comedy ego nakubali uyu rero kuco twenga nibi uyu tuzina dufitanye amateka menshi sana amateka nyabaye bakwita gute je ndakuzi mugari abatakuzi Tiland yeah super lady okay arundi rero aje mu nyuma ariyo babiri bari baje mu nyuma tutamutari mwabonye bamwita Remmy ukiza amakosa kumvugira izina wayi ushobora kumvugira izina jewe ndahari mu bisanzwe kubera ko nari ndakuzi ariko abwira bari batari bakuzi ubabwira ingene okay bon
nari n'abandi natevye gato televiziyo yitwa gute Flip GTV. aha izina ry'imenga riragora Flip GTV. Flip to we Okay. bakunze iyo televiziyo izina ryanje ni Remmy Nice umukinyi wa filime abikora neza abantu bagashima watabora Je nk'icyumva ko bagiye gutora Remmy narinzi ngo ni wa undi tambwe Remmy. Niwe nari niteze ko azanga muganci mbona ari wewe umustar nemera cyane. Tegeza kunyemera kuko ndakwemeza. Yes uno musi rero murabona ko baheje kwidondora. Hari uyundi nanibagiye G. Umeze neza mumpereme. Ndameze neza cyane. Umeze fresh cyane gose. Ndakubona. Amahereni ntukuraho. Oya sinkora ko brand. Style yacu ko. Ama bring. Urayibona nawe ibyo kiwacu. Akubari bakwita gute? Banyita Mr. Yuri kiro comedian. Ushaka hamagara dossier cyangwa hero Tiland. Ndabise namazina yawanyu. Kubera iki mwese mushaka ko comedian? Kubera iki mwese mushaka ko comedian? Ariko kazi dukora. Muri abakomedi. Byiza cyane. Okay. Murabona ko mwese bahejeje kwidondora bavuze ingene bitwa ariko twabasanze ha muri ko murakina. Mbega twabazande atubwire ibijanye na mwebwe. Baze. Uwo ari we wese ubikubwira. Okay. Twabasanze muri ko murakina. Mwari ko muri Ya turiko turakina ni groupe nkuko mubibona ya comedy na filme byose. Yego. Mumaze imyaka ingahe? Turamaze umwaka umwe tuko turakora. Kumenga wanshavuriye je nahugize. Oya sinagushavuriye sinovyibuka kandi. Okay, ni groupe ya comedy. Mbega izo comedy zanyu muzishira kuyihe TV canke muzishira kuyihe platform? Izo comedy tuzishira kuri Iragi TV. Segura. Iragi TV. Bigira byo sugira mu abantu y'umuvye. Ya, nukuvuga ngo Iragi TV twe ntidusanzwe uko tubona ngaha anye turasanzwe dufise irindi shami ridufasha twe turamashami turafise uwundi novuga ngo umutwe wa byose turanamushimiye cyane yitwa Iradukunda Jimmy niwe ariko arafasha runo gwaruka cyane bw'igihugu cy'u Burundi tuji nka Iragi TV urana yuko kabisa turasanzwe turabakinyi ba comedy ndetse na filme kuri Iragi TV turamaze nk'ikiringo cy'umwaka dukora nka Iragi TV urana ni team kabisa yiyaguye kandi imeze neza hanyuma yoje urumva yitwa Jimmy the boss urumva yitwa diaspora yoje yitwa Jimmy hanyuma Iragi nukuvuga ngo dufise abantu benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi iyo bamaze gushika hanze bibagira igihugu cyabo iyo bamaze gushika hanze bashobora kuvuga ngo nta kintu twasize ariya mu Burundi twe tugiye ariko urana yarasize Iragi uno munsi arafise ugwaruka ariko rurabikora neza muri cinema n'abamama kabisa urabibona nuko onye nico rero TV na urumva nibisanzwe ni ikirango c'ivyo dusanzwe dukora reka mvuge nti big up sana kuba mwariyumvire kugira ikintu nk'iki nshimira n'uwo mu Jimmy muri Australia muri Perth kwibarabara ry'umunani kuri etage geretse 37 yarongeye ubone trantuit yarongeye kumurusherisha kuri Google Maps kuri Iragi ukangera ukagira share na comment uze kwisigaho hanyuma ucumurosheresha kuri Google yitwa Iradukunda Jimmy yanditse amateka yeshe yagiye atandukanye zirito mu gihugu cy'u Burundi ya n'ubu unagiye kubikora neza cyane urabona ko yagerageje kwegeranya ugwaruka nka twege dufite impano zitandukanye n'abakobwa beza bitwa aba Tiland urumva ebana n'umupapa kabisa w'amateka afise umugambi wo kuduza impano z'abantu bamwe baba bakiri hasi bakabaduza akabashira hejuru yubahwe ahari cyane yubahwe cyane the boss wubahwe cyane yes gatoya nka ugerageje gukurikirana muri team ziri mu Burundi Iragi TV ni yambere ifise abadada beza n'abatipe beza bashusha abamama bashoboye bafite touch nk'iyi iyo ni kwanje iyo Android niwe Iragi TV nifise abamama n'abakobwa usanga bafise ibisusu bitanga bonjour nukuvuga we naho bari karagenda uravye inyuma ucuye tugira ukuhunye nikibada reka
kuducunguza attention areka kuducunguza reka kuducunguza tipe hari amatipe yose y'amatayi Tipe. Okay, reka nse Ashazanye ubwishimo. reka ndabona ko muzi gukina muriko muradukinira comedy ariko ni vyiza ben sana murabishoboye kandi nabibonye ko mubishoboye kuko twazizenga hakiri kare reka nse nkubaza uyu umutipe meruka abo mpora mbona akinana na ba Shan Queen akinana na mutipara wo mu Rumonge Shalo wa kijiji bamwita Shalo wa kijiji mbega ivyabo vyahereye gute canke iyi ni timu yawe nshasha ugiyemo canke bimeze gute nkuko bisanzwe ndumutipe abikora neza natanguye mvuga ngo ni Remmy nice abikora neza sivyo nkuko bisanzwe rero jewe umaze kugerageza nk'amateleviziyo maze gukinira ni menshi cyane sivyo mbe nta yindi film wabonye yitwa Karimbi k'urukundo nakinanye na Shani kimwe n'abakinyi ba Ninde ndayibona urayibona rero numva ni kuvuga iyo ubirimwo neza ibintu ahantu hose batekereza kuguhamagara nk'umu acteur ubikora neza ni kuvuga rero hariya je nagiye nk'umukazi nyene bisanzwe ni kuvuga uwo ari we wese je wampamagaye yangomwe ngomba kuza kubikora neza nkamukorera umuti rero ntibigutangaze n'ubu no kuba ndi ngaha nabo bakugomwe Muri make ni passepartout. ntafise uhagaze uvuga ati bo uno munsi mico gihe nakora ariko uno munsi ndi muri Iragi TV Uzogenda wibaraguza. Pardon ndamukwishurire ariko ikintu tugusabye ntuzogende kwibaraguza sha wamubanya ngano ndoje kwibaraguza turaze baronka mwegwe nuguso mu rusaku gusa turazi urusaku mugabo byinshi nzomubaza nzomurondera tuvyivuganire hari kindi kibazo mbaza oya nzokurondera tuvyivuganire canke nyimba hari ico ibaze hama wishyura umviriza ikibazo ngo mubaza nibamuzanira agataburete ahagarariko rero urana uri muremure bakuzanira agataburete uhagarareko hanyuma ucumanza ugire subscribe kuri Iragi TV umenye ko witwa Mama Salama umumama afite ibisusu bitanga bonjour umenye ko witwa Remmy uriya yitwa Yurik uyasanzwe ari Husna kabisa kuri Iragi TV hagiye guca ibintu bikomeye cyane hagiye guca imvura y'ibihuhuzi vy'ama comedy amafilme kubazanira abatama bakomeye cyane tutarinze kuvuga muzobibonera hageze yes bakunzi ba Free GTV bakunzi bacu mugende kuri Iragi TV mugire subscribe like na comment mugire comment ku ma video muriko murabona bamaze gukina canke mugire ico muterereye kugira ngo iyi team igere kure turashaka ko namwe mugire ico muvuze mugire ico muterereye kuri Free GTV mwandike muri commentaire kwa kino kiganiro nyene muza kubona akajambo kanyuma rero baduhonje kameramani ngo ashaka ngo ko muduhonje ashaka ko muduhonje oya dukubitire basa akapera akapera niba ushaka agapera ni wakaronse nako nyene ahore muraje kunyinira basi ndashaka ko mukina muri babiri turabe mwana kimwe reka twege umukinyi wa film hari abari ready yes okay chérie oui bébé kubera ko no munsi sigenda guhamagara ntunyitabe kuri telefone bebe wayi nigiki nabuze imbere yawe kubera iki wamarurutse be habaye iki hewe mbikuza wifunaguza n'ibiki ndagukunda wibuke nakuriye amafaranga kuva ukiri ku ishuri kuva umwaka wa mbere gushika mu wa nyuma ariko no munsi usigaye wibona inzobe usigaye ubona ko nta kamaro nk'ifisi hewe menya yuko kira kintu gise date d'expiration okay chérie bisigura ko je nawe byarangiye okay byararangiye yes sawa nimba byararangiye sawa ibisho bigabanyije nta bisho bishobora hindukira urabe iyo wazananya bariyo
bebe basigaye bafise amafaranga bakunzi ba Iragi mwabibonye serious ni cyane karakora nyenyeretse turahana amariye urababwira ati bajya wa Dada kuri Iragi TV kandi babwira ati bajya wa Dada na bajya wa Tipe na bajya wa Mere muri Iragi TV barahana ego kandi barahana none nk'ubu wowe babwira ati iyi timu yose ndabahamagaye muze mukine kuri TV yancanke TV ariyo yose bijya kunda subiza ukuye nigisho gukunda arimo ararota kwereka dufise aho duhagaze se abantu sanze twirebanga dufise ahantu turi dufise ikintu yavuye ko yavuye muri genda uri Liberia twarashitse mbenda nicaye wewe ndakwishure waruvuze gute nanivuze nti mubishitse nkuko nk'abo baguhamagaye ati uze ukine muri groupe kabitaba ubu nanje nyavuga ati okay ndakeneye ya groupe yanyu muze mukine muri Free TV bizogenda gute hasabwa iki nibaza uzovugana n'ababijejwe aha turafise ababijejwe muco gihe ushobora kuba wagumwe umukinyi muri twebwe canka ashobora kwagitinga muri afise casting nziza mwiyo filme yawe uzovugana n'ababijejwe hanyuma muco gihe nibaza ko bizokunda ko korabo irashoboka yes abakunzi ba Free TV mugira akajambo mubabwira kugira ubibaze uzorinda gufata indege mpaka muri Australia kugira uronke inyishu mama ya address mwakoze mama ya address wibuka etaje twakubariye y'inivo 38 okay mugira akajambo kanyuma mubwiye abakunzi ba Free TV nka Tiland okay turashimiye Free TV kuba yashitse hano gutwumviriza hama turasavye abakunzi bakurikirana Free TV gusimbira kuri Iragi TV kugira subscribe kugira ngo bashobore kubona ibikorwa byacu ko vraiment hagiye gusha hagiye gusha cyane hama turabakunda cyane twatangwe kwaturira hama nanje naguma ndabasabe ni gute ino TV TV mugire subscribe muje no kuri Iragi TV mugire abone kugira mubone ibintu bishushe akira nawe Miss Burundi ashobora kongera ko nuko bazadukurikirana kuri Iragi TV adukurikirana gose tugiye kwatsa umuriro samani kakangu mimi sikusomaga yani hapo inabidi unaambie ni aje Free GT hama twashaka kubashimira ukuntu mwatwitayeho no kuduhakanya ko kuyagana mwebwe murakoze cyane hama ikindi ndacho twobasaba no kubandanya mukurikirana ibikorwa byacu natwe dukora kuri Iragi TV mudushirako ama